Ndabifuriza igicamunsi cyiza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ndongera kubifuriza gukomeza kumererwa neza nanabaha ikaze muri ano makuru agezwe muri kano kanya aho turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 28 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024. Ndabahaye ikaze hano kuri nomboresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonera kuri bandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bikomeye cyane babiriko biragaragara ndetse binagaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho mudukurikira, reka mbabwire zimwe mu ngingo nkuru turaza kugenda tugarukaho muri kino kiganiro cacu nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira. Amakuru ya mbere yakomeje kugenda atugeraho by'umwihariko nuko impunzi z'abarundi ndetse n'impunzi z'abanyekongo cane zikunze kwerekeza mu bihugu bya Canada ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika. By'umwihariko ingendo zikomeje kugenda zihagarara mu gihe by'umwihariko hagikomeje kugenda hagaragara ikibazo by'umwihariko cy'iyi monkeypox cyangwa se cy'ubushita buriyo bukomoka ku nkende, aho byaje gutuma rero bamwe mu bantu bakomeje kugenda bari ku rutonde rwo kwimuka cyangwa se rwo kugenda bakomeza kugenda avuga yuko bafise ibibazo bikomakomeye, mu gihe kandi amakuru avuga yuko rero ibi byo bikomeje kugenda bihagarikwa, mu gihe hari amakuru avuga yuko abana by'umwihariko nk'uko bitangazwa na UNICEF abana aribo bakomeje kugenda bibasirwa n'iki cyorezo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nga muri Gitega abanyagihugu bongeye gutakamba ndetse no guterera hejuru bavuga yuko bakomeje kugenda barabangamirwa n'imbonera kure zikomeje kugenda zirabaka amafaranga y'intwererano. Aya mafaranga akomeje kugenda aravugisha batari bakeya ku buryo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nadatanguza kwinjira muri kino gikorwa ibintu bishaka kuza guhinduka kuba bibi cyane mu mwanya muto. Ni mu gihe kandi aba bari kugenda babyinumira mu gihe bifashisha inyandiko ndetse by'umwihariko nikete ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko ku bufatanye n'uyoboye n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, by'umwihariko yaje kugenda avuga yuko ayo mahera azotangwa n'ushatse cyangwa se n'ubonetse wese, ariko ubu noneho bakaba bariko birara mu banyagihugu bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose bikaba biriko rero biragenda birabatera impungenge. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara ahitwa Bwagiriza, ubuzu rero bwa sugumwe bubi kandi budakwiye burabangamiye amagara y'impunzi hafi zishika ku 8,000 z'abanyekongo uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi mpunzi zikaba zihererenga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko rikaba zivuga yuko rero zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'ubuzima bubi cyane, aho zikomeza kugenda zisigura yuko akazu kamwe usanga kagiye gahuriyemo abantu benshi cyane kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyangwa se nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi bikomeje kugenda bituma ikwirakwira ry'iki cyorezo by'umwihariko rikomeza kugenda rifata indi ntera nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Iki cyorezo kandi kikaba gikomeje kugenda gituma abanyagihugu benshi by'umwihariko bakomeza kugenda bafatwa nacyo, mu gihe bigoranye yuko hashobora kuba hofatwa ibigendanye n'ingamba zo kwirinda. Muri Beni FIDC yashyikirije abaturage abagera rero kuri 40 bari barashimuswe na ADF nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi ahangaha hakomeje kugenda haraba ibibazo by'umutekano muke cyane bikomeje kugenda birazambya iki gihugu, ari nako kandi gikomeje kugenda kibasirwa n'ibiza ndetse n'ibyorezo bya monkeypox nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Kinshasa ikomeje kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza ko izofata amahera menshi cyane mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba iyo kwemera gukomeza kuburanisha ndetse no kwishyurwa indishyi z'akababaro k'ibyangijwe mu bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, abadukurikira muherereye by'umwihariko hano mu gihugu cacu cy'u Rwanda, abadukurikira muherereye by'umwihariko nga muri kino gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda, abadukurikira muherereye by'umwihariko mu gihugu cacu cy'u Burundi, abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose ku isi, ndabaramukije nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ibiriwe gute? Ese ndakwifuriza igicamunsi cyiza bitewe naho uherereye hose. Hari abari mu mugoroba cyangwa se mu gitondo, bitewe naho muherereye mwese ndabifuriza ibihe byiza cyane. Turi rero by'umwihariko kuri wa gatatu ku igenekerezo rya 28 umwaka wa 2024
ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mbabwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu bikore none kugira ngo ucuraronga amakuru n'ibiganiro byacu, aho twibanda ku makuru akomeye cyane abariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Igihugu c'u Burundi rero gikomeje kugenda kiraba iciro ry'imigani biturutse ku bibazo bigiye bitandukanye, cane ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Ni ibibazo kandi bikomeje kugenda bituma abanyagihugu bakomeza kugenda bivumbura, ndetse bakaba bakomeje kugenda bavuga ko usibye kuba bari kugogwa n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ubundi bakomeje kugenda banabura amahoro n'ituze, mu gihe banakomeza kugenda bashimangira yuko ubuzima buzimvye. Mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda bamagana amarorerwa ariko arakorwa by'umwihariko ariko arakorwa na SNDD-FDD, hari amakuru aturuka Igitega by'umwihariko avuga yuko abantu bashika kuri batatu bari mu bacungangereza bacungeraga aho by'umwihariko General AGM Bunyoni yarasanzwe aherereye cyangwa se yarafungiye, bamaze kugenda by'umwihariko baratabwa muri yombi, mu gihe hari amakuru akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ariko uyu mugabo yamaze kuba yocikishwa. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikira aremeza neza yuko bamwe mu bantu baba babigizemo uruhare ari bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi basanzwe banafise izina rikomeye, ariko kandi bakaba batigezwe batangazwa nk'uko bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikira aremeza neza yuko by'umwihariko leta y'icyo gihugu cy'u Burundi irimo irakora itohoza kuri abo bayobozi ndetse n'abo basirikare. Ibi kandi by'umwihariko by'irifungwa ry'aba bacungagereza rije rikurikira by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye byaje kugenda biravuga yuko General AGM Bunyoni yaje kugenda arurizwa indege. Icakora nta makuru arashyirwa ahagaragara ya by'umwihariko yerekana neza imvo n'imvano kuri ico kibazo, niba koko uyu mugabo yoba yabuze mu buryo busesuye cyangwa se ari bya bindi abanyagihugu bakunze kugenda barabesha cyangwa se barabihwiswamo. Icyakora rero bivuga yuko hari bamwe mu bantu bari baragerageje kudetaga mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015, abandi bakaba bari barahunze bazira imyerekano bari batanguye, by'umwihariko bakaba ngo hari itsinda rikomeye cyane rishaka kuzaza rikora ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo akaba ariho ashobora kuba yerekeje. Ibi kandi biramutse bibaye ari ukuri nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba afise akaga gakomeye cyane, kuko atakintu na kimwe yabasha kuba yo kwikorera, azi neza yuko uyu nguyu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi barahoze ari abanywanyi, by'umwihariko atazi neza aho aherereye, mu gihe yakomeza kugenda yikanga yuko ashobora kuzomugabaho ibitero mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abanyagihugu bakomeje kugenda rero bibaza imva n'imvano ndetse niba ayo matora ashobora kuzaba, mu gihe ubwayo akomeje kugenda azamo akavuyo, haba aho bavuga ko ari kugenda azanamo akavuyo no ku ruhande rwa leta muri kino gihugu. Ntaragaruka ku bibazo abanyagihugu bakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko muri Gitega, mu izindi ntara zigiye zitandukanye zigize iki gihugu cy'u Burundi zikomeze kugenda ziyamiriza zinamagana iyakwa ry'intwererano rero y'amatora yimirijwe mu mwaka wa 2024, mu mwaka wa 2025. Amakuru akomeza kugenda adushikira aremeza ndetse akanagaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda biramera muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe rero icyorezo cya monkeypox cyangwa c'ubushita buturuka ku nkende gikomeje kugenda kiravuza ubuhaho, cyamaze kugenda kiranahitana n'umuntu muri kino gihugu cy'u Burundi. Ingendo z'impunzi z'abarundi n'abanyekongo zija muri leta zunze ubumwe za Amerika, Canada zikomeje kugenda zihagarikwa kubera akaranda k'urukushi rukomeje kugenda rurafata iyindi ntera. Umwizero wahindutse rero ubutabona imbere n'inyuma kuri zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zari ku rutonde, by'umwihariko zari zirindiriye kwimurirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva kuri uyu wa kane. Ibijyanye rero kuva kuri uyu wa gatatu rero ibijyanye no kwimurwa byarahagaritswe mu minsi ishika kuri 21 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihe bari bamaze kwitegura rero by'umwihariko bagategeka n'indoto zabo zo kuja muri Canada, rero bagakabya n'indoto zabo zo kujya muri Canada ndetse na USA zikaba zariko ziribonekeza. Haje inkuru rero y'incamugongo ku mpunzi z'abanyekongo, by'umwihariko aho by'umwihariko iyi gahunda yahagaritswe ku kiringo c'iminsi ishika kuri 21. Ingendo zabo ico kiringo rero kikaba cyatanzwe kubera akaranda k'urukushi. Iyo ngingo kandi yarafashwe kubera
irandagata by'umwihariko ry'ako karande ka monkeypox mu karere cane cane mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe muri Kongo rero bivugwa yuko ho abantu bariko barashira, abantu bakomeje kugenda barapfa ari benshi cyane, mu gihe kandi hano mu gihugu cacu c'u Burundi naho umuntu yamaze kugenda arapfa kuko byaje kugenda biratangazwa n'abajejwe amagara y'abantu. Kubw'umushikiranganje w'amagara y'abantu rero Uburundi bumaze kuronga abantu bashika ku 200 banduye mu karanda kuva rero hibonekeza abagwayi ba mbere rero baraheze ukwezi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muganga Ridine Baradahana yabitangaje by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, yabitangaje kuri uyu wa gatatu kw'igerekerezo rya 28 Myandagaro mwaka wa 2024 gushika rero by'umwihariko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Biravuga ko hari hamaze gutahurwa abagwayi bashika ku 200 mu gihe by'umwihariko mu minsi iheze bari ku 171. Hakaba harimo rero abashika ku 137 bakigwaye mu burere bw'ubuvuzi bushika kuri 26 kuri 49 bugize iki gihugu cacu, niko yakomeje kugenda aratangaza. Ku rundi ruhande kandi RDC irageramiwe cyane kuko rero hamaze kwibonekeza abagwayi bashika hafi ku 4,000. Ako karandi k'urushukuru kandi gafise ibimenyetso nk'ibyagasama karashobora rero gutuma umuntu aremba. Abajejwe rero amagara y'abantu baca bafata ingingo rushasha by'umwihariko ku numero yo guhagarika izo mpunzi kuba zokwerekeza muri ivyo bihugu. Ni mu gihe kandi iyi ngwara ikomeje kugenda iranibasira ibindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko no hirya no hino ku isi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza neza ko usibye mu bihugu byamaze kugenda biragaragaramo ico corezo harimo nka Kongo yibasiriwe cyane n'ico gihugu c'u Burundi ndetse n'u Rwanda rufise abagwayi bakeya, ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko birafata indi ntera ngaha muri kino gihugu cacu. Ni mu gihe kandi muri Gitega abaturage bakomeje kugenda by'umwihariko bamagana ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara, aho gushika none amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira avuga yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, mu gihe bakomeje kugenda bamagana ibikorwa barimo kugenda barakorerwa, aho bari kugenda bakwa amahera ku ngufu nk'uko byatangajwe. Byavuzwe yuko rero by'umwihariko ari ubusuma bukomeye cyane, mu gihe no mu zindi ntara nk'uko twabivuze mu makuru yabanje bakomeza kugenda bamagana ibyo bikorwa biriko birakorwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bavuze ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akwiriye kwinjira muri kino kibazo mu rwego rwo kugira ngo habashe by'umwihariko kuba harebwa umuti wa nyacyo, mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda baramagana ndetse bakaba bakomeje kugenda barashimangira ndetse banagaragaza yuko by'umwihariko ici ngici ari ikibazo gikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Mu ntara ya Ruyigi rero ibikorwa byo gusanura ikiraro ca Rugoma biriko birakogwa ngo imigenderanire ibashe kuba yokoroha. Ico kiraro rero gihuza imitumba ya Kinyinya yo kuri zone Kinyinya ndetse na Kigabuko yo muri zone Kabaga muri komine ya Kinyinya intara ya Ruyigi. Kikaba rero gisanuwe mu gihe cari corononekaye muri Ndamukiza mwaka 2024, kigafasha kandi abanyakinyinya gushobora kuronga ibidandazwa bivuye muri Tanzania byinjiriye ikabanga, ndetse ho abanyakabaga bagashobora kuronga ibifumbire n'ibinyobwa bya brandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse n'isukari bivuye Ikinyinya. Insiguro nyamukuru rero yatumye haba uko rero kukiganura nuko kiri ahantu hari ikiyaga kirambitse, aho by'umwihariko n'umurindi wo gutemba kw'amazi udashemeye. Ibi bica rero bituma ayegetera cyane isi y'agataka ikoroha, rero bigatuma iyo hejuru yata imigaga. Ibyo bigashikirizwa rero na Asraidi Muhigo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Iyo rero bishitse imvura ikagwa ari nyinshi cyane narirya ihanabiwe n'imisozi miremire cyane ya Mpongwe, ayo mazi aca aba menshi cyane by'ubuhariko kandi akanazanana ingufu zidasanzwe akarengera inkombe, kuko rero abuza aho asohokera hagutse. Rero ari nayo mpamvu igisata c'amabarabara caguye aho asohokera uko yoba angana kose. Umuyobozi ajejwe ibikorwa byo gusubiramwo rero ndetse no guca amabarabara mu gisata c'amabarabara Australie Mahungiro aratanga n'umuco kubibaza ko rero ibikorwa vyoba biriko birateba bivuye ku zindi mvo. Akagira ati ibikorwa naho bitariko birihuta byavuye byubareko ku bukene bw'igitoro cyofashije mu kuguruza rero ibikoresho. Hanyuma ibyo gukora rero iciraro ca Rugomba ntibyatekanyijwe mu mafaranga ya leta izokoresha muri uyu mwaka 2024 mwaka 2025 kubera nyine bikaba ngombwa ko ayo mahera ava muri financement additionally nk'uko biriko biratangazwa. Imishinga myinshi cyane igiye itandukanye ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi yarakomeje kugenda iradindira bitewe n'ibura ndetse n'ikena ry'igitoro rikomeje kugenda riravuza ubuhuha, ibikomeje gutuma abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bavuga yuko hakabaye hakogwa uburyo rero ikena ry'igitoro ryakogwa Burundi, cyangwa se ico kibazo kikaba cyakemuka, naho ubundi abanyagihugu bakakomeje kugenda bagaragaza neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urubanza rukomeje kugenda ruravuza ubuhuha, aho by'umwihariko bamwe mu bantu bakomeje kugenda barongwamo barenga 50 bakomeje kugenda basabirwa ubwo gupfa, ndetse abandi bakaba basabwa kuriha amahera menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Turi mu rukiko rukomeye cyane ngaha i Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abagororwa benshi by'umwihariko bakomeje kugenda baraburana mu inifomo y'ubururu ndetse n'umuhondo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umushinjacyaha w'urukiko rukuru rwa gisirikare yasabiye rero igihano cyo kwicwa abantu bashika 50 baregwa kugerageza guhirikwa ku ngufu rero ubutegetsi bwa Kinshasa hari ku itariki 19 Gicurasi umwaka 2024. Uruhande rwabo rero rwavuze ko icyo gihano gikabije cyane, mu gihe kandi imiryango igiye itandukanye yakomeje kugenda yamaganira kure ico gihano gikomeje kugenda kiravuza ubuhanga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba bateye urugo rwa Vitali Kamere ubungubu ukuriye inteko nshingamateka n'ibiro vya Perezida Félix Antoine Tshisekedi akoreramo i Kinshasa, bakaba bari bayobowe na Christian Malanga wahise yicwa mu kubafata nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aba bateye urugo rwa Vitali Kamere ubungubu ukuriye inteko ishinga amateka n'ibiro vya Perezida Félix Antoine Tshisekedi iciramo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko baregwa ibyaha birimo rero iterabwoba, gutunga intwaro mu buryo butemewe, kwica ndetse umugambi wo kwica ndetse no gutera inkunga iterabwoba n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri 51 rero baregwa, ubushinjacyaha bwasabiye umwe rero gusa kudakatirwa ubwo gupfa kuko agaragaza ibibazo byo mu mutwe kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abaregwa benshi rero ni abanyekongo barimo n'abandi b'abanyamerika bashika kuri 3, Ubwongereza, umwe w'umunyakanada, umwe wo mu Bubiligi, umwe ariko kandi bose bafise inkomoko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu baregwa rero wagarutsweho mu iburanisha ryo ku wa kabiri ni Jean Jacques Wondo rero wari umukozi w'urwego rw'ubutasi bwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubushinjacyaha buvuga ko Wondo rero ari we wari inyuma y'iki gitero kandi ari nawe watanze imodoka zibatwara. Wondo ahakana ibi birego kandi by'umwihariko ariko kimwe rero na benshi mu baregwa nawe rero yasabiwe ubwo gupfa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu cyumweru giheze rero abunganira leta muri uru rubanza basabye indishi ya miliyoni zishika ku majana 250 zo gusana ibyagijwe n'igitero c'abantu. Umuryango w'umusivile witwa Kevin Tamba bivuga ko yishwe n'abakoze icyo gitero bamuhagaritse rero mu muhanda, wasabye indishi z'akababaro za miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika, naho rero umupfakazi we asaba indishi
za miliyoni zishika kuri 20 abugenewe umwana wabo utaravuka kuko bikomeje kugenda bigaragara. Uruhande rw'abaregwa rwanenze igihano cy'urupfu rwasabiwe ruvuga ko rero ruvuga ko kiregereye bikabije cyane. Biteganyijwe ko rero urundi rubanza ko ku ruhande ruzobwa bwiburanishwa ryo kwa gatanu kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri Werurwe uyu mwaka leta ya Kinshasa yashubijemo rero igihano yashyize ishyirwa mu bikorwa by'igihano cy'urupfu ibyanenzwe n'imiryango igiye itandukanye cyane cyane iharanira agateka kazina muntu. Ibi ngibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda bituma ibintu bikomeza kugenda birazamba, aho abanyagihugu ndetse n'abandi bayobozi hirya no hino ku isi bakomeza kugenda bamaganira kure ibiriko birakogwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa muri kino gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Reka bashimire bwese kuko bana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbashikiriza 5 kuri 5 twongere gusubira mu masaha ari imbere.